Bibiliya yacu, ibitabo vy'ukwibutsa ivyabaye. Ingendo dukwirikiza murayizi, hariho ubwa mbere izina n'akaranga k'igitabo, ubwa kabiri ingene cubatse, ubwa gatatu intumbero yacu. Nyuma y'intumbero tuzoraba Yezu Kristu muri ibi bitabo vyo kwibutsa ivyabaye. Uyu munsi tugira ivyo bitatu gusa: izina n'akaranga k'igitabo. Muri Bibiliya yacu, ibitabo vy'abami bikurikirwa n'ibitabo bibiri vyiswe ukwibutsa ivyabaye. Abayuda bo bavyise ngo ni debri hayamim. Debri hayamim ni ukuvuga ivyabaye kera. Abakuye Bibiliya mu Gihebreyi bayishira mu Kigereki nabo bavyise ngo ni paraleipomena, ni ukuvuga ibintu vyakuwemwo mu kwandika, les choses omises. Yoronimu Mweranda nawe yahinduye akura mu Gihebreyi ashira mu Kilatini, avuga yuko ibitabo vyokwitwa vy'ukuri indondoro y'akahise keranda. Indondoro y'akahise keranda. Ariko ijambo ryagumijwe ni indondoro, nako ukwibutsa ivyabaye. Mu Gifaransa bita ngo ni chronique, les livres de chronique. Abumva iryo jambo chronique mu Gifaransa ni hamwe ku munsi abantu baza barandika ivyahabaye kuri uwo munsi. Mugabo bakavyandika nk'abandika ibiriko biraba. Abahinga mu vya Bibiliya bavuga ko ivyo bitabo bibiri vyoba vyanditswe nko mu myaka 300 imbere yuko Yezu Kristu aza kw'isi. Ico gihe bene Israeli bari baragarutse mu gihugu cabo bavuye i Babiloni, iyo bari batwawe kw'imbohe kugirwa abaja. Naho rero ivyo bitabo ari bibiri, mu vy'ukuri ni igitabo kimwe cagabuwemwo kubiri. Ico gitabo naco kidondora akahise k'igihugu Imana yitoreye, gihereye kuri Adamu ari we abantu bose bakomotseko. Ku bantu bakunda kahise, murashobora kuja gusoma ingene kibidondora kugira ngo urabe ko ushobora gushikira sogokuruza wawe ndi muriko. Adamu, Seti, Enoshi, Kenani, Mahalaleli, Yeredi, Henoki, Metushelahi, Lameki, Nowa, Semu, Kamu na Yafeti. Bene Yafeti ni Gomeri, Magogi, Madayi,
Yavani, Tubali, Mesheki na Tirasi. Bene Gomeri ni Ashikenazi, Difati na Togaruma. Bene Yovani ni Elisha, Tarashishi, Kitumu na Rodanimu. Bene Kamu ni Kushi. Bene Kamu ni Kushi. Kushi nk'iryo jambo ngo Kushi. Ngaha niho ushobora gusanga sogokuruza wawe ndi murigo. Kuko Kushi bavuga yuko yari umwirabure. Bene Kamu kandi bavuga ko Kamu igihe bene abahungu ba Nowa batandukana, Kamu ari we yoba yamanutse amaja inepfo muri Afrika. Bene Kamu ni Kushi kandi abantu bose birabura, abagore birabura babita ngo Susende Kushite. Kushite. Abagore birabura bose bemeye ko ari abakushite. Ariko mu bagore bose bariho ico gihe Musa yahisemwo umwiraburekazi. Nyina muka Musa yari umukushite. Navuga ko yoba yaturuka muri Ethiopia. Bene Kamu ni Kushi, Misiri, murumva? Misiri. Nkiri zina murumva. Puti na Kanahi. Bene Kushi ni Seba. Ngaha muri Seba muhura Rene do Saba muravyumusha muvyumva. Seba, Havila, Sebuta, Rehema na Sabuteka. Bene Rahuma ni Sheba na Dedani n'abandi n'ibindi. Murumva aho urabandanya uzura amazina gusa dondagura umuntu wese aho yakomotse, ikigabane ca mbere kigahera, ica kabiri kigahera, ica gatatu kigahera, ica kane kigahera, atakindi ariko aravuga atari ivyo gusa. Ica gatanu, ica gatandatu, icindwi, aguma dondora gusa abo bantu gushika ashikire aho yagomba gushika ko yitwa Dawudi. Ibitabo rero ko ari bibiri ngiryo izina ryavyo kandi ico ryavuyeko kandi n'akaranga kavyo nako. Ingingo ya kabiri, ingene vyubatse. Naho ari bibiri tuyifata nka kimwe, ariko kubera ko vyamaze kugaburwamo kubiri, tuvuga ibitabo vyo gusubiramwo vy'Ukwibutsa Ivyabaye, ariko mu vy'ukuri n'igitabo kimwe. Ingene ivyo bitabo vyubatse. Dusangamwo ibihimba bikuru bikuru bine. Igihimba ca mbere igitabo ca mbere c'Ivyabaye kuva ku kigabane ca mbere gushika ku c'icumi. 1 Chronique chapitre 1 au chapitre 10. Bavugamwo ibyo kuva kuri Adamu gushika kuri Dawudi. Kuva igitabo ca mbere kuva ku kigabane ca mbere gushika ku c'icumi. Igihimba ca kabiri nico kigabane ca mbere nyene, nico gitabo ca mbere nyene nako kuva ku kigabane c'icumi na rimwe gushika kigabane ca 29.
havugwamwo ubwami bwa Dawudi n'ingene yaringanije ibyo gusenga. Ubwami bwa Dawudi n'iringanizwa ry'ibyo gusenga. Mu Bayahudi rero tuvuze ibyo gusenga ntimwumvire ngo ni ibisabisho gusa, hariho amazaburi n'ivyo, ariko hariho no gushikanira Imana amaturo, amambagwa, ibimasa n'ibindi byose. Igihimba ca gatatu, ubwami bwa Salomo n'iyubakwa ry'igisengero. Ubwami bwa Salomo n'iyubakwa ry'igisengero. Ibyo biri mu kuva igitabo ca kabiri c'Ivyabaye, kuva ikigabane ca mbere gushika ku kigabane c'icenda. Deux Chroniques 1 à 9. Igihimba ca kane, vyerekeye abami b'Ubuyuda. Vyerekeye abami b'Ubuyuda mubisanga mu gitabo ca kabiri, bivugwa muri gitabo ca kabiri c'Ivyabaye, ikigabane c'icumi gushika ku kigabane ca 36. Nguko uko iki gitabo cubatse, canke uko ibi bitabo bibiri vyubatse, vyaciwemwo kubiri. Ingingo ya gatatu, intumbero y'ivyo bitabo. Intumbero. Naho rero ivyo bitabo vyibutsa ivyabaye, vyerekeye Isirayeli, uwavyanditse intumbero yiwe si ukutubwira ivyakahise, haba namba. Ahubwo ashaka kutwigisha kwihweza ivyabaye dukoresheje amaso y'ukwemera. Ashaka ko abasoma ivyo vyabaye bamenya kubona ikiganza c'Umukama mu vyabaye vyose. Kumenya kubona ikiganza c'Umukama mu vyabaye vyose. Ni giki
kibuza kubona ikiganza c'umukama mu vyanshikiye, mu vyagushikiye. Kuko mu vy'ukuri uyu yanditse ibi bitabo nico ashaka kudushikanako, kumenya kubona ikiganza c'umukama mu vyabaye vyose. Ivyo rero bisaba kugira amaso y'ukwemera. Akenshi jewe ikintu maze kubona gikunda kubuza abantu kubona ikiganza c'umukama mu biba, ni ukubera abantu akenshi ntibaraba ivyo bafise, baraba ivyo babuze. Akenshi niyo ngorane ikunda kuhaba. Abantu aho kuraba ivyo bafise baraba ivyo babuze. Simfise ibi, simfise ibi, ndabuze ibi, ndabuze ibi, ndabuze ibi. Ni gake abantu bitonda bakavuga ati ariko je ndafise ibi ibashe, ndatunze ibi, ndatunze ibi. Kuko iyo umuntu afise ibintu abona umenga ivyo afise umenga nibisanzwe, mbere umenga vyategerezwa kuba bihari. Agaca rero atangura kuraba ivyo abuze. Nk'ubu ntihabuze uriko ariyumvira ati je bashe, iyo nari mfise amahera menshi uno munsi nataha na taxi. Kandi yateza kwiyumvira ati ariko Imana yampaye amaguru yarakoze baho. Imana yampaye amaguru yarakoze, ndahahonyora. Uwundi nawe adavize amaguru ariko arakuraba ugenda agira ati ariko icari kumpa amaguru nogeye, mbe nta n'imodoka nokuriye kugira ninahaza Imana mu guhonyora kw'isi. Uwo rero nugendera mu gasheze rurambye. Kutabona ivyo mfise nkaguma mbona ivyo mbuze birashobora kumbuza kubona ikiganza c'umukama mu bishika vyose. Uyu mwanditsi rero ashaka ko abantu basoma ivyo vyabaye bakamenya kubona ikiganza c'umukama mu vyabaye vyose. Ashaka ko babona ingene ikiganza c'umukama kiyobora igihugu iyo Mana yitoreye, gushika ico gihugu kizoshike aho umukama wenyene ashaka. Ivyo vyabaye rero vyose yanditse naho agomba gushika. Ikiganza c'umukama kirayobora igihugu iyo Mana yitoreye, gushika ico gihugu kizoshike aho umukama ashaka. Naho ico gihugu caciye mu bugaragwa, kigaca mu nzira zigoye zizigura, mbere kigategwa n'abansi bagasubira bakagitera bakagitwara kw'imbohe. Ivyo bintu vyose aravyandika, agaca yerekana ingene ukuboko k'umukama kwagumye kuyobora igihugu iyo Mana yitoreye gushika kizogishikane aho iyo Mana ishaka. Hariho rero ibintu bitatu vy'ishingiro kugira ngo umugambi w'umukama kuri Israeli uranguke. Ivyo bintu bitatu vy'ishingiro vy'ibi bitabo navyo nibi:
icya mbere ni umwami Dawudi. Umwami Dawudi afite ikibanza gikomeye muri ibi bitabo byo kwibutsa ibyabaye, kuko kubw'uyu mwanditsi yabyanditse niwe imihango y'Imana yose izorangukiramwo, we n'uruvyaro rwiwe. Gushika haze Dawudi mushasha ariwe Mesiya. Ico ni ikintu ca mbere c'ishingiro kugira umugambi w'umukama uranguke. Umwami Dawudi. Nico rero musanga uyu mwanditsi nk'ibintu bibi bizwi kuri Dawudi ntiyavyanditse. Amafuti Dawudi yakoze ntiyayanditse, kuko Dawudi ni umwami w'akarorero. Kuko burya iyo umuntu ariko aravuga canke ariko arandika aba afise intumbero, ivyo ngira murabizi. Iyo ntumbero niyo ituma hari ibintu bimwe yandika n'ibindi areka. Nka Yohani mweranda mu njiri yiwe ariko arayisozera aratubwira ibyo yanditse, ibyo yahisemo kwandika n'igituma. Avuga ati hari n'ibindi bintu byinshi Yezu yakoze, iyo bavyandika vyose kimwe ku kindi, ngira ngo n'isi ubwayo ntiyari gushobora gukwirwamwo ibitabo biba vyaranditswe. Kubera rero kw'isi uko ingana itoshobora gukwirwamwo ibitabo vyoba vyaranditswe, Yohani murumva isi yoba ntoyi, kandi urumva kw'isi ari ntoyi rero ni ugutora bimwe bimwe, agaca avuga rero ivyo batoye. Aho akandabasoma na karongo mu kigabane ca 21, injiri ya Yohani ikigabane ca 21 akarongo ka 25 ariko kanyuma. Ugiye mu kigabane ca 20 rero akarongo ka 30 avuga ngo hari n'ibindi bimenyetso byinshi bitanditswe muri iki gitabo Yezu yagiriye imbere y'abigishwa biwe. Ibi rero byanditswe ngo mwemere ko Yezu ari Kristu umwana w'Imana, kugira kandi ngo muvyemeye muronke ubuzima kw'izina ryiwe. Ibi rero byanditswe ngo hari n'ibindi bimenyetso byinshi bitanditswe muri iki gitabo Yezu yagiriye imbere y'abigishwa biwe. Ibi rero byanditswe ngo mwemere ko Yezu ari Kristu umwana w'Imana, kugira ngo kandi kugira ngo muvyemeye muronke ubuzima kw'izina ryiwe. Ngiyi niyo ntumbero ya Yohana, yanditse injiri yiwe afise intumbero. Mu gutora rero ivyo yandika yaraba ibizotuma iyo ntumbero afise abantu bayishikako. Muravyumva? Kugira ngo mwemere, kugira ngo mumenye ko Yezu Kristu ari umwana w'Imana, mwemere ko Yezu Kristu ari umwana w'Imana, kandi muvyemeye muronke ubuzima kw'izina ryiwe.
iyo niyo ntumbero yari afise. Uyu mwanditsi nawe w'ibitabo vy'Ivyabaye arafise intumbero, hariho ivyo yandika n'ibindi areka. Ariko aravuga Dawudi rero, kuri we Dawudi ni arahambaye gose, kuko abami bose bazotegerezwa gukwirikiza inyigisho, intumbero n'akarorero vya Dawudi. Mbere yemeza ko ari we yari yashinze n'indinganizo y'ivyo masabamana le culte, kandi akerekana ko Dawudi yaragize kuba umwami, akaba n'umusaseredoti, akaba n'umuhanuzi. Ikindi ca kabiri c'ishingiro ni iteko ry'umukama rigenga umuryango w'Isirayeli. Umukama yarahaye umuryango w'Isirayeli ibwirizwa riyigenga. Kugira ngo Isirayeli ishobore kuragama no kuroranirwa kandi ishobore gushikaho umukama yashatse, ni ukuzigama no kugendera ibwirizwa ry'umukama. Ica gatatu c'ishingiro ni ingoro y'umukama. Ingoro y'umukama aho Imana ibyagira, aho Imana ihurira ihurira n'igihugu cayo, kikayisenga nayo ikagihezagira. Kubw'uyu mwanditsi rero w'igitabo c'Ivyabaye, uwuhemutse kuri ivyo bintu bitatu vy'ishingiro, we nyene aba yiciye ku Mana. Utari kumwe na Dawudi, udakwirikiza itegeko ry'umukama, utitwaririka ibyo ingoro y'umukama, kandi ngo aze guhurira n'iyo Mana mu ngoro yayo, uyo aba yariciye ku Mana, ntaba akiri mu isezerano ry'iyo Mana. Ngivyo ibintu vy'ishingiro kugira ngo umuntu nako igihugu c'Imana gishobore gushika aho umukama ashaka. Twebwe natwe ibi biratwigisha rwose mu gihe cacu. Umwami Dawudi turazi yuko ari Dawudi mushasha, Yezu Kristo. Utari kumwe na Yezu Kristo aracibwa.
ariko Yezu Kristo arafise uwo yashinze kumubera mu kibanza. Uyo nawe ni Petero. Petero nawe yasubiriwe na Lino nawe asubirirwa na Kleto nawe asubirirwa na Clement nawe akurikirwa na Evariste n'abandi bagiye barakurikirana gushika kuri Francisco agirwa 266 mu basubirizi ba Petero. Nk'uko uyu mwanditsi rero w'iki gitabo c'Ivyabaye avuga yuko uwikuye kuri Dawudi aba yikuye ku Mukama, yashatse ko aba umwungere w'igihugu ciwe, niko umuntu yikuye mu bumwe bw'Ekleziya, mu bumwe kumwe na Papa, aca acibwa mu vy'ukuri. Niko bimeze. Utagamburukira Papa biciye ku basubirizi b'abatumwa ari Episkopi aca acibwa. Utabizi aragenda abaze Zebiya. Nabo bose bari kumwe nawe. Muravyumva? Uyu muntu yanditse ntimugire ngo ibyo ni byabaye kera. Oya. Niho ucubona ko ijambo ry'Imana riguma ari ry'uyu munsi. Iteko ry'Umukama aha rero nayiko ndavuga muri nk'ubu jewe mwibanga nshinzwe ryo kuba umusaserdoti, nawe mwibanga ufise ryo kuba umukristo, ntidushobora kwihenda ngo turi kumwe n'Imana tutari kumwe nabo Imana Umukama Yezu Kristo yashinze Ekleziya yiwe. Ntibikunda. Nico tumwe wiciye ku bumwe bwa Papa n'abasubirizi b'abatumwa acacibwa amasakaramentu. Muravyumva? Ucibwa amasakaramentu kandi ntibirirwa barabikubwira ngo amasakaramentu turayaguciye. Wewe nyene ukabona uravuye mu bumwe bwa Papa n'abepiskopi, wewe nyene ntawirirwa aranabikubwira. Wewe nyene urabizi amasakaramentu ntusubira kuyaronka. Muravyumva? Nk'ubu ugiye uri umukatolika ukaja ahandi mu rindi shengero bakakuhibatisimu yabo, wewe nyene aho wiciye. Ntushaka kugaruka ngo mwisengero y'abakatolika kubera ko hari mariage ya muramu wawe ugacuza muri yego bandi bagiye gusengera ngo uje gusengera. Oya, ntuja gusangira. Wewe waraciwe kandi niwe wiciye, ntibiri baranabikubwira. Kugira ngo usubire guhabwa amasakaramentu bizosaba yuko wewe uzukavugana n'umusaserdoti aserukira umwepiskopi muri paruwasi yawe. Uwo umusaserdoti aserukira umwepiskopi nawe ni patiri mukuru, akaguha impongano ubwirizwa gukora. Izo mpongano zihejeje ngaha Bujumbura ni patiri mukuru aziguha canka kurunga mu mubano mu maparuwasi ya ruguru hoho n'umubano wonyene ukwihera impongano. Wewe wariciye ku muryango, kugira rero ngo uzugaruka ku muryango werekane ko by'ukuri ushaka kugaruka ku muryango, uzoja kurimira urya mu mworo indwi zibiri. Wongere izo kandi izo ndwi zibiri zose wumva imisa. Bakanamuha ikete ati twebwe abagize inshingwa muryango twamuciriye impongano zimeze uku. Hanyuma patiri akazakira, amaze guheza izo mpongano bakemeza ko yagarutse, mbere bakanamwereka mu isengero ati uyu muvukanyi wacu yari yaravuye mu bumwe bw'umuryango mu muryango, none yagarutse, nimwamubona aje gusangira ntimuzotangare. Utarabigira abakristo b'inshinga muryango bazi ico arico ubumwe bwa Ekleziya, uraduga ngo uje gusangira
ukaja hajya ugatega amashi canke ugasohora ururimi ukabona patiri aguma kurengana, utega amashi patiri arengana, tinyeka uko ari amashi, ugasohora ururimi patiri akarengana. Aho rero ntuzi ko inyuma yawe hari ukuzo mu njima muryango wataye uje mu muryango yagize ikiganza hejuru yawe, ari inyuma yawe yashizeho ikiganza uku, we ntumubona. Patiri azi ko ari inshinga muryango azi ati uwo ko yashize ku ikiganza burya arazi igituma, akaguma yirenganira. Aho uwo agaca hava akagira ati nuwo mupatiri ngira ngo hari ico twapfuye noba ntazi, akahava akaja kumubikira. Aha ari hasangiza umubikira, wa muntu yamubonye akunguruza akaja inyuma yiwe ikiganza uko. Agatinda rero agaheba gusangira, agaca atangura kwibaza ikibazo, ni kubera iki je batansangiza. Kuba mu bumwe na Dawudi nuko hariho ubumwe Yezu Kristo yashatse mu gushinga ekleziya yiwe. Ubwo bumwe bushingiye kuri we, ni we nyene ubumwe bwa ekleziya bushingiyeko. Mugabo yaratoye uwe yashinze ekleziya uri Petero, no kuri iryo buye nzokubakako ekleziya yanje, uru rutare no kuri urwo rutare nzokubakako ekleziya yanje. Uri kumwe na Petero niwe ari kumwe na Yezu Kristo, utari kumwe na Petero ntari kumwe na Yezu Kristo. Ugambarariye Petero abagambarariye Yezu Kristo, kuko avuga ngo bumviye abanyumviye. Itegeko ry'umukama naryo muraza amabwirizwa y'Imana, na cane cane ibwirizwa rikuru ry'urukundo, ni shingiro ry'ukushika ku mugambi umukama yagiriye Isirayeli, yagiriye umuntu wese. Utagendera iryo tegeko ry'umukama ntashobora gushika aho umukama yashatse gushikana abagize igihugu ciwe. Turazi imbere yuko Yezu yavuze ingene azoca urubanza ku munsi w'imperuka, ngo mviraho mwabivume mwe muje mu muriro udahera wateguriwe ishetani n'abamarayika bayo, ko nari nshonje ntimwangaburira, nari nyotewe ntimwamutwonwa, nari gusa ntimwanyambika, n'ibindi n'ibindi. Ukuvuga mwarabuze urukundo kuri bene wanyu. Itegeko ry'umukama. Ica gatatu ingoro y'umukama, aho ihurira n'abantu bayo bakayisenga ikabahezagira. Turazi ko ingoro y'umukama ari ekleziya. Ekleziya ya Yezu Kristo niyo ngoro yiyubakiye kugira ngo yiberemwo. Niyo Mana yashatse guhurira n'abantu bayo bakayisenga nayo ikabahezagira. Ariko rero iyo ekleziya ya Yezu Kristo irafise ibibanza biboneka yashimye ko Imana izirahurizamo abantu bayo, ariyo masengero tubona yubatswe ahari amaparuwase canke hari ibindi bisata. Ntawe ushobora kuvuga rero ngo ari kumwe n'umukama atigera yinjira isengero. Iyo umuntu rero yatanguye guca kwikura kuba umukama yashinze ekleziya yiwe, uca usanga n'isengero atakiyinjira. Ngira ngo abazi nk'abantu bo kwa Zebiya, murazi ko batinjira mu isengero, niho bitinda bigashika. Ukufata umwanya
ukuja mu isengero ugakebukana n'umukama uri kumwe n'abavukanyi musangiye umuryango canke uri wenyene mukamenya bake kawe n'umukama, aho ugenda kuramutsa umukama kurya umuntu aja kuramutsa umukunzi wiwe, aho uza kugumana n'umukama kurya umuntu akunda ashima kugumana n'umukunzi wiwe, aho uja guhanuza umukama kurya umuntu ahanuza umukunzi wiwe. Ibyo birafise ikibanza n'uruhara mu vyerekeye gushika aho umukama yashatse kudushikana. Erega abavukanyi, ntimwiyumvire ngo ijuru tuzorishikamwo tutabanje guca kuri izo ntambwe zitatu. Dawudi, itegeko ry'umukama, ingoro y'umukama, ibi nivyo nteguro Imana yashatse ko ducako kugira ngo dutambuke tugana aho yashatse kudushikana. Kandi iyo umuntu abibayemwo n'umutima wiwe wose, nk'uko umukama abidusaba, nk'uko ekleziya ibidusigurira kandi ikanabidufasha, uyo muntu aca atangura kuba mu bwami bw'Imana kuva akiri ngaha kw'isi. Hariho abantu batangurira ijuru ngaha kw'isi, hari n'abatangurira umuriro ngaha kw'isi. Ngiyo intumbero y'iki gitabo c'ivyabaye, ngaho aho uyu yanditse ibitabo vyabaye ashaka kudushikana. Nimuhorane umukama, nimuhorane umukama. Imana mushobora vyose, Data na Mwana na Mutima Mweranda, nibahezagire. Amahoro ya Kristo.